afuma aba make gusa abemo amwe nka senkana ni bon apana yo kumuha ega ntushobora kugira umusheri utazi ko sheri wanje akeneye aga parfumote nogo même si nogo bayifitiye yiwiwe harakintu tutujest wewe woza kundira gutambaye ibikunda none izi mpuzu wambaye ntiwaziguza amahera mama yarura udakoda n'ubunyene jewe umukobwa atankunze sinzemera uramukunda ariko ibiki aunt hari wabonye kwanza twazanaye mwambika ibaza akantu kiwe sha shaka amahera ivyo nje navyo ndabashaka amahera none uraza agaciro kaga navyo nkeneye ego navyo nkeneye agatwaye mwizo kazara amahera umukunda ujya mugabo yapfuye gusa yasize avyaye hari abasore bari hot unasikia unasikia hiyo mubici vyo bintu ndagusabye murarengera mmepoa kabisa. Every story matters. Mutse ukunda STV, this is STV, call me Andy the M. Guys, ndabatu ikiganiro ngomba gukora. Jewe maze kuvumbura mu buryo buri professional, siko maze imisi mubibona. Hari abakora ikintu binyegeje, by the way, jewe nkagerageza kutuzana kuko mbanzi ko bigoye kubasanga aho bari. En plus de ça bari kumwe kangora ariko no munsi mfise umugambi wo gusohora utuntu twinshi tw'abaririmbyi b'abarundi. Levre n'aba hits maker ariko why not bariko bararondera ama views bigaragaza bari mu concert bakeneye tumenye ivyabo bambaye neza barapostinga tukababona ariko kubera iki impundo zabo kenshi tukunda kuzibona mwamaze kuba muri introduction abantu turi kumwe nabo. By the way ikiganiro kirangwe nanje tanga kuko biza ibintu bimwe nzifitiye n'ubuhamya bujana n'ivyo ariko ndabagiritse. Uyu mukobwa muramonze n'umugenzi wako nyine by the way yangoye kuronka uyu munsi maze nk'amasabiri ndamurindi kumambesha namubesha n'abarambesha. So uwo mutipe yitwa Epiday Winner muramuzi turi kumwe namufashe ungene namufashe nawe ntabitahura. Uri umuririmbyi mwiza ndazi abafana barabikubwira kuko abaririmbyi bakubona mu ingeso mbi. Je ahubwo nshaka tuve ngaye ibintu byaryoha. Ibyaye biryoha. Ntimukundana none? Yeah. Binabonye ari ubintu wabonye ibyaye urarengeje. andi narashimye amahera ararondegwa Mugabo wanje note yasa urayizi. Rujya mugabo acafye ko Benjamin. Urumva ufise ijyano cyasandura ni wewe unavuga iki? Mugabo wonye uyo wenyine yitwa be uramuzi nizira we niko yitwa. jewe umukobwa atankunze sinzemera uramukunda ariko tugifashanye bro. Yidemu rero yideme nzokwizirika sasa inabidi cyenzo gufasha nanje. Je nakunda abantu bakundanye kabisa. Jewe ibyo wanye birayobeye kabisa ko je by'abandi ndabikunda. Amahera iyo nayashaka urukundo ibyo navyo nkeneye kumva shaka amahera bakadime basi gato amutubwira nayo nzirega akukonye nako araza agapatsinze no mu muduga w'imivugo niba niyaguma nyabiza aba besto tu rengeje shora mwitikiye basi ubona ngaho ibiki aunt hari wabonye kwanza twazanaye mwambika ibaza akantu kiwe sha shaka amahera nakuraza mena nkabuze ivyo nje navyo ndabashaka amahera none uraza agaciro kaga navyo nkeneye ego navyo nkeneye agatwaye mwizo kazara amahera njeho nyene ibintu nk'ivyo navyo hari ivyo bona nambaye ibintu nambara kubera impama yarura udakoda n'ubunyene mwanya sikona hela ese burarengeje ni brarod none ni inzoga nyabaga yitwa cocktail none ni brarod ego sindakuvuga izina nibo meze neza ariko none ingu dufashe uruba basi je ndakubaze gute nkuboneka yakabazo kava ngoma kubaza iyo nyene nyuma ya kamera umeze neza ego n'amahoro n'izina sindaribaza niba okay kandi yakwiroka cyane sasa ujya mugenzi wawe urashikira umukobwa ashaka kuvuga ati jewe era tuce dukunda
Bon, ça dépend kubera ibintu byo kuvuga ngo ukundana n'umuntu atamahera birimo. Ico ni gikunda. Afuma aba make gusa abemo. Amwe nka senkana ni bon. Apana yo kumuha. Ega ntushobora kugira umusheri utazi ko sheri wanje akeneye aga parfamote. Nogo même si nugo bayifitiye yiwiwe harakintu tutujese. Wewe woza kundira gutambaye. Ibikunda. None izi mpuzu wambaye ntiwaziguza amahera. None umva gute two kundana atamahera arimo kugira tugire communication ukoresha telefone yaba ukenye wari kundonka gute amahera arakenewe arafise rezo hama kuvuga nawe ko akunda gaba ari kuri $100 biravana n'ivyo yaciye ego ko urabizi ko n'abavyeyi byarakubwira ati jewe gusa mindi digishoboka ariko ejo bundi akaba baramutsaye birashobora guhinduka urashobora kumwereka ko umukunda ujya mugabo yapfuye gusa yasize avyaye hari abasore bari hot unasikia unasikia hiyo ndetse force umuntu kunkunda ushaka kurahakunda cyangwa ukareka hama none wowe ugukunze naho bica bigenda gute nyene ushuniyera kaka wa mugabo duza amarori ko watura umuntu ibyo bintu kwanga ya video nzoyishema ndagusaza video ya ijanye ne kuravuga ku mafarasi kwaje nayonzi sinzoyishiremo ya gano taje ndarusha misoso amugo kenje kamera wa kamera kubarera kwego fresh ari mwenda nakuya kuchukua kwanza urarengeje ma telefone yanje shane ngiye mwegere fresh mwana kenekea man mwegere mwana saka kea toto nataka kea basi muramuvuge mu munda rangere mu bici byo bintu ndagusabye murarengere mumepoa kabisa kijara kwegera roenza irangene batisa asante sana Kelly kuvyemera kumwisho wemeye ko mukunda uravyerekanye abafana barabibona tuni bon merci beaucoup TV by the way Johnny twa MC Andy Mr Solution Big Plan nani mazina menshi nagende twa n'abafana banje bankunda cyane iyi ni STV remember we subscribe Kelly merci asante sana ndazi yabundi wale no kunkubita ya masari ariko ni bon thank you Every story matters.